Turongeye kuba ikaze mwese muri kino kiganiro ijwi ry'ubugorozi, tukaba turi bene so mwama mukurikirana mu biganiro byinshi nkuko twatanguye kuganira namwe mu nyigisho nyinshi tubaha z'umuryango, izivuga ku by'amagara yacu, ubuhanuzi ko twogihinduka tukasa na Yesu duti turindiriye. Ibyo byose rero twama tubashikiriza muri uno mwanya. Rero tukaba twongeye kandi kugaruka kugira tuganire byinshi ku byo tugirira neza, kuko Satani yateje ibintu byinshi hano ku isi. Rero niyo mpamvu umunsi ku munsi dukeneye ubumenyi. Muri uno mwanya rero muri kumwe akaba ari Eric Nshimirimana, tukaba tugiye kuganira namwe kubyaniranye n'ukuntu twobungabunga amagara yacu, kuko ari nk'amazi aseseka ntibayore. Niyo mpamvu tuza kuyaganira ko ibintu byinshi. Muri kano kanya rero tukaba tuganira ingaruka mbi ziterwa no kurya buri kanya, ingaruka mbi canke akaga ko gufungura buri kanya. Iyi rero akaba ari imwe mu ingeso mbi zikora abakuze, batoya, abize n'abatiza, bakene n'abatunze, aho usanga abantu muri bisi ku kazi umuntu agahera akagicapati mu kanya yariye ibi, mu kanya ngo makaroti, mu kanya ibigori, ngo mpa n'ivyema. Ugasanga umuntu yirirwa ajya agahera mu gatondo agafungura umunsi wose. Ibyo rero bitwaye iki? Ese ku gufungura iyo abantu baguma babikora bifise iyihe ngaruka? Ibyo rero nibyo tugiriye kurebera hamwe mu ncamake. Kino cigwa cacu tukaba ari byo tugiye kuganira, ariko mu gitabo c'imigani gice ca 3:13 kugeza ku 14 handitse ngo hahiga umuntu yironkeye ubwenge n'umuntu aronse ugutahura. Gutahura rero ni byiza, nkashobora kugwigisha ikintu ukaciga gifise akamaro kigufitiye inyungu nyinshi, ariko iyo utarose ico bitwa comprehension, kuko iyo umuntu atatahuye ikintu ntabwo ashobora kugishira no mu ngiro. Iyo rero abantu bakunda gufungura buri kanya bifise ingaruka nyinshi, ariko cyane cyane turibanda iyo umuntu afunguye kabiri ku munsi byo bimaze iki? Tubwira abantu yuko benshi abantu indwara z'umushishito bagwaye, cyane cyane indwara zo kugira ibikomere mu mishishito, ingeso mbi zo guhindagurika, n'abandi bantu usanga badaha ibintu agaciro, kutabwirwa wumve. Hari abantu bibaza yuko biva handi hantu kure cyane, ariko bitewe nuko gusa Satani yaduteje kwifata nabi mu gufungura mu mibero tubayeho, ibyo bikadusha gutera indwara. Niyo mpamvu iyo umuntu afunguye nk'ubu nkafungura, umushishito ukora amaside bitwa chlorhydric na pepsine. So acide rero zishigwa kuri ibyo bifungurwa, yongeye gufungura hasukwa kw'izindi, ugasanga umubiri wawe wuzuyemwe amaside menshi. Nabyo bikazobyara uko abantu batubwira ngo ngwahingwa singo fise ngo acide nyinshi mu mushishito, kandi zo acide zishobora kwica ico bitwa zigatabagura ico bitwa mycose de l'estomac, ni nyama yo mu mushishito. Ibyo rero ni ingaruka mbi, tutibagiwe n'izindi ngeso zitandukanye mbi cyane, kubera ubwonko buguma buriko burita cyane ku kibazo cyo gutunganya ibifungurwa biri mu mushishito. Ubwo bwonko bwawe n'uwo muntu akunda kugira ingeso mbi. Rero iyo umuntu afunguye rero kabiri ku munsi, hagati kandi yo gufungura hagaca amasaha 5 canke 6, ko ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda izo ngaruka zo gufungura zo kuryagagura canke kurya buri kanya. Bifise rero akamaro kenshi. Kubasoma igitabo citwa Coxin n'igitabo citwa La Guérison Divine, bagasoma n'ibindi bitabo byinshi nka za Guide des Aliments na Ministry of Healing. Ibyo bitabo byose byabo banditsi mu byo bushakashatsi bw'amagara yacu berekanye yuko iyo umuntu ajya kabiri ku munsi, kandi hagati yo kujya hagaca amasaha 5 canke 6, nuvuga ngo akaba mu gatondo no ku mugoroba, bifise zino nyungu zikurikira. Ya mbere, bituma umuntu agira ubwenge bwinshi, bikora ico bitwa amélioration de l'intelligence. Ubwenge bw'umuntu buriyongera ku kazi, nturuhe, ukaba umuntu areba kure, yumva vuba, akosogwa. Umuntu ngo ugasanga ubwenge uca gukora ibintu byinshi umwanya umwe, ushobora kwiyumvira n'ibindi. Ca kabiri, bituma umuntu byongereza gufata mu mutwe. Abantu benshi muri ino misi baribagirwa, abanyeshure ku kazi, umuntu aribagirwa ibyo ari gukora, byategetswe na boss wiwe, amadosiye, amadokimo kayibagirwa, ukibagirwa ico wari ufise, aho warura akaba ari ugisiga, ukinjira gutora munzi ikintu ukaciba, ukibagirwa ugeze ati nayingiye kurondera iki, ukibagirwa ibyo bagutumye. Ibyo bintu byose rero iyo umuntu akunda yirinze gufungura buri kanya, kandi akajya hagati y'amasaha 5 canke 6, bitera ico kintu. Kini naco bituma amafyigo yiwe akora neza. Indwara z'amafyigo nyinshi zitegwa no ko abantu baguma bajya buri kanya, bigatuma iyo myanda ikusaneza mu mubiri y'akajagari, bigatuma amafyigo aruha. Ibyo bikonona ico gikorwa c'amafyigo. Ikindi naco bikomeza amagufa. Ikindi ubushakashatsi bwerekana nuko bituma umuntu agira ibiro biri ku rugero rwiza. Abantu benshi cyane cyane bo mu bihugu novuga, hari abantu basanga bafite ama complexe d'infériorité, cyane cyane abanyafrika. Hari ukuntu twibaza yuko iyo umuntu yabyibushe cyane ariho yagize ubuzima bwiza, ariko ntabwo ari byo. Nuvuga ngo iyo umuntu akunda kujya buri kanya bituma ajya ibintu byinshi umubiri udashobora kwihanganira akabyibuha cyane. Ikindi naco nuko
unuvuga ngo umuntu ariye kabiri ku munsi hagati y'amasaha 5 canke 6 bigabanya indwara za kanseri, indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara za diabete, bikanagabanya n'indwara yo kubyibuha kugira umubyibuho w'ikirenga. Ibyo bintu byose rero tubikomora gusa iyo umuntu yirinze kujya buri kanya kandi akirinda kandi akagira akamenyero, akagira akagira imigabo mu buzima bwiwe yo gufungura kabiri ku munsi, kandi hagati yo gufungura agaca amasaha 5 canke 6. Imana rero itwungure ku gutahura, itwungure kumenya hari ibintu byinshi ushobora kuyikorera mu mubiri yacu bitewe gusa nuko twirinze kujya nk'inkoko. Abantu benshi bajya nk'inkoko nihera mu gatondo ijya niyitashe mu nzu n'ibyi isanze mu nzira byose igenda ibijya. Iyo rero twe ntabwo twarimwe nk'inkoko. Niyo mpamvu n'umuhanga yitwa Socrate yavuze ngo abantu benshi babayeho kugira bajya, ariko jewe njya kugira imbeho. Imana ibitwumvishe byo gukosora iyo ngeso mbi mu izina rya Yesu.